Turi mu gisagara ca Bujumbura, turi mu gihugu c'u Burundi, aho haramutse habera igikorwa kidasanzwe ku nyubako za Roka Golf. Mbega ico gikorwa ni kihe? Ni Miss Burundi giye kuba kw'inicuro nyuma yuko mu mwaka weze yagenze neza pe, abantu banashimye uburyo yateguwe ndetse yasozerewe. None musi rero hakaba hari itunganywa ry'iyindi edition tugiye kubabwira. Agende bigusaba no kugumana natwe ahasigaye ukaraba mbega isabiki uno mwaka, mbega uyandikisha azobasabwa iki, ivyo byose nivyo tuzakumva muvyo bagiye kutubwira aho kino gikorwa kigiye kubera nyirizina. Bana natwe je ndacari biri ntwari ugiye kubana namwe rero komeze gukurikirana ibiganiro tubashikiriza, ndetse nawe ushobora kuba ufise indoto canke inzozi nko kwakunze kubivuga zo kuzoba Miss Burundi umunsi umwe. Ntucikwe rero edition 2022 yihiganwa rya Miss Burundi. Nkuko mubizi kuva mu mwaka wahera iri higanwa ryarahawe gutegurwa n'ishirahamwe SS Entreprise. Mu mwaka weze mwarabibonye niho mwari muri byagenze neza, inyuma yaho indi myaka byari byagiye biragorana, ariko mu mwaka weze twaragerageje turafasha kugira abigeme bifuza guhiganwa muri Miss Burundi ko bigenda neza, bariyandikishije, baratorwa, barakurikiranwa hano nyene kuri hoteli aho baronse mu gifaransa gati coaching zitandukanye. Mu nyuma rero turatoramwo bane Miss Burundi hamwe n'ivyegera vyiwe bibiri hamwe na Miss Popularity. Ubushimwe bwari bwemewe mu mwaka wahera bwararonkejwe abatsinze ku mugaragaro. Hariho imodoka, hariho ubushimwe kuba Dauphine bw'imiliyoni 2 kuwa mbere, miliyoni n'amajana 5 kuwa kabiri, n'umiliyoni kuri Miss Popularity. Miss Burundi yaronse n'ibindi murabizi, hariho umushahara yagiye aronka kwezi ku kwezi, hariho igitoro baha umuduga wiwe, baramurihe amashuri dufashijwemo na bank Finbank. Eka ni byinshi muragiye murabikurikirana byagenze neza. Nico gituma n'uyu mwaka tugiye dusubire dutegure irindi higanwa rikurikira kugira abandi bigeme b'abarundikazi baronka akaryo bwo kuza gushikiriza ivyumviro vyabo, imigambi yabo, hama hagira abatorwa kugira havemwo Miss Burundi n'ivyegera. Reka uno munsi rero ngire ko ndabibutsa ibisabwa kugira ngo umwigeme w'umurundikazi ashobore kuza guhiganwa muri Miss Burundi. Nta byahindutse ni nka biga byo mu mwaka uheze. Hariho uri umwigeme, uri umurundikazi ufise n'indangamuntu ivyemeza, kuba ushobora kuvuga mu Kirundi no mu Gifaransa, uzi Icongereza na kabirya, ariko dusaba cyane cyane Ikirundi n'Igifaransa, ukaba warahejeje amashuri yisumbuye ufise n'urupapuro ruvyemeza, ufise imyaka hagati y'imyaka 18 na 25, ufise uburebure bungana n'imetero n'amasantimetero 65, ibiro bishika kuri 65 maximum, ukaba uri umuselibateri, kuvuga utubatse atamwana ufise, kandi ukaba ufise casier judiciaire vyaje no kuvuga ko atacufa n'ubutungane. Ivyo rero nivyo bisabwa kubigeme b'abarundikazi baba bifuza kuza guhiganwa kugira bashobore kuraba ko ronka amahirwe yo kuba Miss Burundi canke mu vyegera. Mu kugira biyandikishe rero turafise site ya Miss Burundi ariyo www.missburundi.com bashaka kwiyandikishirizako. Ariko murazi yuko mu Burundi vya internet bidasezerana, hari uwo binaniye ko yiyandikisha kuri internet
biro ya Miss Burundi iri ngaha nyene kuri hoteli ya Hoka Golf, arashobora kuzana dossier akaza irimwo ivyo byasabwe no kuvuga ngo fotokopi ya karangamuntu, photo passport, hamwe na fotokopi y'urupapuro rw'umutsindo, akatabishira muri envelope akandika ko candidature Miss Burundi 2022 hama akabizana ngaho. Uwo nuwo biba vyankiye gukoresha site web. Abari ruguru nabo nyene ntitwabibagiye, bashobora nabo nyene kwiyandikishiriza baciye kuri site abo byoroheye, ariko vyanse turakorana n'ishiramwe ryo kunguruza abantu Volcano, barashobora gufata amadosiye yabo ngo tubivuze bagashiramo ivyo byose, karangamuntu, photo passport, n'urupapuro rw'umutsindo rw'amashuri yisumbuye, bakabishira muri envelope hama bakabishira kuri agence ya Volcano ibegereye, hama Volcano turakorana barabizana ino tukabitora. Ni kugira uwo wese umwigeme w'umurundikazi yumve yuko yugururuye ihiganwa, si kubera udafise si internet gusa, washobora gukoresha n'ubundi buryo bwo kwiyandikisha. Muri umwaka rero ibizohabwa aba Miss, hariho ni nka bijya twahaye abaheruka Miss Burundi nyine azoronka umuduga, kandi azohabwa umushahara ku kwezi, kandi arihigwe n'amashure azoba ariko ariga, universite azoba ariko arigamwo. Première dauphine azoronka 2 miliyoni, deuxième dauphine 1,5 million, Miss Popularity 1 miliyoni. Uyu mwaka reka utwara SS entreprise aza kushira ko mwumve akabijya, hariho ibintu vyongerejwe ku bushimwe buzohabwa abatsinze, araza kubishikako ayibabwire. Nkuko rero muvyumvise, kuva uno munsi haratanguye abigeme b'Abarundikazi bashobora gutangura kwiyandikisha kuva uno munsi, bikazorangira itariki 8 z'ukwa gatatu. Kwiyandikisha bitangura uno munsi gushika itariki 8 z'ukwa gatatu. Umva rero abifuza bose ntimutebe, mutangure kurondera ivyangombwa hama muje kuri site cyangwa mubishe muri envelope mubizane ngaha anye, byose birashoboka. Nuko rero nibaza yuko ibikenewe kuri iryo higanwa naye kuvuga bikwiye. Abafite ibibazo maza kubimbaza, ego reka mijambo utwara SS entreprise. Kuri uno wa 19 Ruhuma 2022 turatanguje icese ibikorwa by'ihiganwa rya kabiri Miss Burundi 2022. Duhamagarira abigeme bakwije ibisabwa nkuko ujejwe kumenyesha amakuru muri Miss Burundi yabishikirije. Kwiyandikisha ku rubuga ngurukana bumenyi ya Miss Burundi, no kuvuga yuko abashaka kwiyandikisha bazoca kuri site ya Miss Burundi www.missburundi.com, canke bagatanga amadosiye yabo bakayashikana ku biro bya Miss Burundi biri kuri Roka Golf Hotel. Naho abari ruguru barashobora kudepoza amadosiye yabo ku biro bya agence ya Volcano ibegereye, bakandika ko candidature Miss Burundi 2022. Tugira ko duhamagarira n'amashirahamwe atandukanye adufata mu mugongo, duti ubutigu burageze, twerekane ibyiza by'u Burundi. Tukagira ko dushimira ni banki BCB yafashe iya mbere mu gutanguza hamwe natwe bino bikorwa. Udushimwe mwatwumvise nkuko ujejwe kumenyesha amakuru muri Miss Burundi yabivuze, basubiramo na jega to ndabibutse kandi
Miss Burundi azohabwa voiture nkuko mwabibonye année passée, azohabwa karibira litiro 40 buri kwezi kugira ngo bimufashe kurangura ibikorwa vyiwe, azohabwa assurance yo muduga kandi bazomugira reparation y'umuduga wiwe en cas de panne mu gihe umuduga waba wagoranye, azomufasha kumukorera, azobandanya ahabwa salaire y'ibihumbi 300 buri kwezi mu kiringo c'umwaka wose, azorihirwa amashure umwaka wose nkuko vyabaye mu kiringo giheze. Premier dauphine azohabwa miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi, azorihirwa amashure mu kiringo c'umwaka wose. Deuxième dauphine azohabwa amafaranga angana n'umiliyoni 500,000, nawe azorihirwa amashure ikiringo c'umwaka wose. Miss Popularity nawe azohabwa agashimwe k'amafaranga y'amarundi umiliyoni, nawe azorihirwa amashure ikiringo c'umwaka wose. Ibishasha akabirya nkuko mwavyumvise nuko Miss Burundi ari we wenyine yarasanzwe arihirwa amashure. Ubuhoho twagiriye ko tuvuga tuti n'ivyegera vyiwe uko bazoba ari bane bose bazobasha kurihirwa amashure ikiringo c'umwaka wose. Kigira kabiri twashize ko ico twise akaganuke encouragement, no kuvuga yuko buri mezi 3 tuzoza turagira inama kugira turabe ibikorwa barya batowe, ibikorwa bazoba baranguye mu kiringo c'amezi 3. Turi kumwe n'ubushikiranganje ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, hama haheze hatangwe akaganuke k'amafaranga angana n'umiliyoni amafaranga y'amarundi ku mwigeme azoba yakoze ibikorwa byiza kandi byinshi gusumba abandi mu cyo kiringo c'amezi 3. Nkuko mwavyumvise akabirya twavuze, akabirya ko bose bazokwigishwa amashure, bazohirirwa amashure naho kagana n'ubwo tuzotanga. Akandi kabirya twavuze neza, akandi kabirya muri abo bane uzoshikana neza azoba yemeje ibikorwa, uzoshikana neza ibikorwa mu mezi 3 ya mbere azohabwa agashiruka gute kangana n'amafaranga y'amarundi kuko twari twabivuze. Ikindi cyongereye ko mwacumvishe n'ibintu bibiri si byinshi mugabo ni byiza nuko bazohirirwa amashure kandi bakaza barahabwa n'akaganuke uko amezi 3 aheze bivanye n'ibikorwa bazoba bakoze. Organisation Miss Burundi ikaba ibashimiye cyane ko mwitavye ubu butumire. Murakoze cyane mwe mworosha. Rero kwizina ry'umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu n'ingenzi no kwizina ry'iwacu nyene, twashaka dushimire entreprise SOS entreprise kuba itunganijwe iki gice gira kabiri c'ihiganwa Miss Burundi 2022. Rero kubwo umushikiranganje igikorwa gikomeye cyane no guherekeza no gushigikira igikorwa cyane tukaraba yuko igikorwa gikurikije imigenzo n'imico y'abarundi, kandi yuko atangorane zishobora kuba mu nteguro y'icyo gikorwa, cyane turavye ihangiro rituma ishusho y'igihugu iboneka neza gusumba uko bisanzwe bimeze. Muri uyu mwaka rero ico gikorwa cahawe ubushikiranganje
kugira ngo igisata kijejwe ingenzi kironke ikibanza gikomeye, kuko murazi yuko Uburundi bufise ivyo burata byinshi, ibyiza byinshi bishobora kuvyazwamwo umusaruro, igihugu n'abagituyemo kigatera imbere kubera iyo ngabire Imana yagihaye. Nico gituma rero uyu mwigeme asumvya ubwenge abandi, agasumvya ubwiza abandi, w'umurundikazi, umushikiranganji igihugu cipfuza yuko yoshira habona ibyo byose dufise. Nico gituma imigambi yose izoshigwa imbere, twotera kamo yuko abo bigeme bazoza guhiganwa yoshigwa imbere. Ikindi twagomba gusaba abigeme bazohiganwa nuko umaze gutorwa atohemuka, kuko ikiringo cyo kumutora gitwara uburyo bwinshi, gitwara umwanya mwinshi, ku buryo ubwo buryo twubyazamo umusaruro. Igihe rero bimaze igihe agafatirwa akaja mu bindi bihugu abahemutse. Nico gituma twifuza yuko abazotorwa canke azohabwa ayo mahirwe yuko yogerageza ayo mahirwe aronse agafasha igihugu na bene cyo. Nico gituma ubutowe yogerageza iyi minsi mike y'umwaka, umengo umwaka ni munini ariko usanga ari muto cane, yogerageza ku buryo imigambi yatumye atorwa yoba yayiranguye. Nico gituma dusaba yuko uzoba atowe yo kwihatira ku bikorwa byinshi azoba yashizwe ko imbere kugira ngo ikigo ciwe giheze biryohe igihe azobashitse ku ngingo aba yihaye no ku bikorwa aba yihaye. Rero nkaba ndangije nshimira abantu bose, kandi kuko umushikiranganji w'ubudandaji amahirwe yo gutwara n'ingenzi akaba abipfurije ibikorwa byiza. Murakoze. Ari nabo uvuze bari mwihaganwa riheruka barafise uburenganzira bwo kubandanya bwo kuza bakiyandikisha, mugabo mu gihe boba bakwije y'abafite twavuze ava ibintu birahinduka, aho usanga yaravyibushe canke n'akandi kantu kazumeka zifite kure, aho usanzwe nta kibazo ko kwiyandikisha barashobora kuza uzobakira. Murakoze cyane. Ikibazo cawe yego ni ciza, mugabo rero ndagira gusigura yuko mu gutanga ubushimwe mbere banashaka bagenda ko nishobora n'ikibazo cyawe bisabye nk'aho bigenda bisa, ni ukuvuga yuko utwo dushimwe twadutekanije kugira ngo twakuraje abo bigeme gukora ibikorwa byiza bwabo bakavyerekana ko babikoze. Urabisabuza ati twabonye yakoze gake mu minsi nk'ibikorwa by'isuku n'ibyo mutumene mukaza bakwiye bagiye gukora ibyakozwe mu Kayanza, abo gushikira bigeme batwakazi ari mu Kayanza imbere mu Giheta no gushikira ihiganwa riheruka rya Miss Burundi. Hakabaho n'ibindi bagiye barakora tutagiye turamenya, mugabo byari byiza yuko ibikorwa byose bikorwa bategezwa kubyerekana kugira ngo n'abarundi bose aho bari babibone kandi babimenye, kuko mu kuvyemanga kwemera ko bazobikora bavyemeye imbere y'abarundi bose. Ico gituma twashize ko akashibuka hote muje ku kivi mwese tutaravye Miss Burundi, tutaravye numero de fine canke deuxième canke Miss Populaire, kuko bose bazoba batowe baje ku kivi baje mu mahiganwa bakore bateze imbere igihugu ibyo biyemeje, hama ibanabize izozingira aba turi kumwe n'umushikiranganji, tukorera hamwe n'umushikiranganji nabone ariho bari twatumeko berekana ibyo bakoze twanarize, hama uzosanga yashije abandi nituzoba agashibuka buti muri wowe ashobora kuronka amezi 3 ya mbere mugabo amezi 3 akurikira akabazwa uwundi, bakazotangwa kandi shaka twamwa
hari naho usanga bose uko ari bane umwe agiye ataronka. Murakoze cyane. Nora murakoze mugabo binagera munganire asa nk'uwabikoze byose. Yavuze neza yuko muri ati matwitire twatanze nta moko arimo umva yuko ari intende. Mu gutora tuzotora umwigeme n'umurikazi akwije izo twitire ntabwo tuzora. Hari ikintu mwaje kuvuga ngo arongowe nicyo mwabajije ngaha mu makritère sinzi ko mwayumvise neza hariko kuba umuselibatire kuba ukiri inkumi bavuga Miss Burundi. Murabizi Miss Burundi ni Congereza ni Miss ni mademoiselle urongowe ubaye madame. Donc rero amakritère aya anye ya critère de sélection arabandanya ico kiringo c'umwaka waba yatowe akigumana kandi noneho mu masezerano basinya hagize utorwa abavuga ati jewe ndatowe mu nyuma rero ntigezwa guma di mademoiselle iki kiringo hama ibizoshikanaho bishitse nayo byo kurongorwa umuntu avyiga bigeze ariko urumva ugiye muri amahigano ugasinya ubuzi ivyo wiyemeje. Nibaza yuko rero amakritère murayazi najya nyene Miss Burundi ni Miss Burundi si Miss Race Burundi gati Madame Burundi. Donc merci. Ego yabajije nico kujahanze. Akuja hanze uri Miss Burundi ni Burundi ntabwo uri Miss France ntabwo nibisigura ngo kugenda nko mu yandi mahiganwa kubera aba Miss b'ibihugu baragenda guhiganwa haba muri East Africa haba hari amahiganwa batumigwamo kugenda ukagaruka ni ibintu bisanzwe ariko kugenda kwiyinstara mu kindi gihugu nivyo bitemewe kuko urumva ntabwo serukira igihugu cyawe hamucu ugenda kuba mu kindi ariko kugenda gutembera cyane mu bindi bikorwa bifatanye n'iryo ntuzeye biremewe nta kibazo bya banka yuko twanka yuko uvuga ngo watowe hanyuma cimisi ibiri ngo uragiye kuba mu kindi gihugu burundu. Mugabo nibaza yuko abigeme abari muri Miss Burundi namwe kintu tumara nabo two turabigisha turagerageza kwigisha indero sinibaza kandi sinifuza yuko nk'ibyo bizoshika ko inyuma y'abatowe kugira nabo aje gutwarira kiri mu kiringo yoba yaranije gusa hariho amarete d'engagement duhora tugirana mu gihe abataratorwa ibyo birimo neza biranditse yuko mu gihe uba yatowe aramutse ashikiwe n'ingorane nk'izo bavuze n'icyo gihe aca asubirizwa na umwejefine ku icegera ciwe ca mbere biwe amusubirira mbere twagushimwe tuca kuri Miss umusubiriye aho iravuge ni umuduga burya nawe ubona yuko Miss Burundi iyo maze gutorwa ahabwa umuduga wo kugendamo burya muduga mu gihe abataraheza ikiringo ciwe c'umwaka umuduga uba utari bwawe wiwe umuduga uguma ari uwa organisation Miss Burundi mu gihe ahejeje ikiringo ciwe neza atangura n'ibibaye atatwaye inda kuko bivuze canke atagiye mu makungu canke tutazi bimushikira ico gihe umuduga uhabwa umusubiriye hama kira arangije ikiringo ciwe no kuvuga yuko tuca dufata wa muduga noneho ukava ku mazina ya organisation ugaca umwitirirwa izina ryiwiwe personnel aho abasore sanzira bwo kurongorwa canke ko ikintu bishakiye bakaba tumwifuza kubana kuri vyiza guteza imbere igihugu murakoze mu misi azohabwa voiture lactisse nouveau modèle kuko twebwe muri misi tujana nouveau modèle izoba igeze mu kiringo niyo tuzomuha murakoze cyane kuko yuko imigambi yari yose mu misi yokora yo guteza imbere igihugu kuri twebwe turayishima naho yo bari projet ija ya projet abo yavuze kuko wavuze ati misi aheruka bamubonye akora ibikorwa by'isuku ibyari mu mugambi wiwe bakaba barabikoze tuzorabira hamwe n'ubushikiranganji bujejwe ibikorwa iyo bakoze ibyo byose usanga ari byiza biteza imbere igihugu
tuzobimushimira. Ikibazo kigira kabiri guteka amashuri Ego wabashije kubyerekeye amashuri utsimbere ayo mashuri uzokurikirana amashuri yari yose azoba yumva kwigamo ego mubazotorwa zubarira ishuri yose azoba yumva ashaka kwigamo mugabo ngaha mu Burundi so kuvuga yuko azoba azigiye ashaka kwiga muri Oxford University muri Londres hanyuma tumukore ko kwiga kandi twari tumukeneye yuko aguma ngaha kuri ibi bikorwa kuvuga yuko amashuri yo ngaha mu Burundi ari Bujumbura ari Gitega ari muri aho yumva kuvuga mu Burundi ngaha tuzomurira amashuri. Nashaka gusubira kubashimira yuko mwitavye ubutumire subira gutera kamo nkuko utwara SS entreprise vuze abigeme b'abarundi kazi mwese murafite amahigwe aho muri Bujumbura muri ruguru nize yuko abari ruguru n'abari Bujumbura bose baza gushobora kumenya amakuru yuko kwiyandikisha byatanguye ndasubiyemo mwavyumvise avuga ati internet iragoye ariko urashobora gukoresha ibikoroheye ukarondera fotokopi yakaranga muntu agafoto n'urupapuro rw'umutsindo werekana ko yaje amashuri yisumbuye hamukabirungika ubishobora kubishikana ngaha kuri Hoka Golf canke kuri Volcano donc mwese abakobwa bose bakwije ibisabwa barugururiwe irihaganwa kandi turizeye yuko bizogenda neza nkuko mwaka uheze byagenze neza murakoze mugihe umunsi mwiza.